Sigenda umusitari urumva Queen yiyemera kandi afise ino guys tellement que bamaze kubitubaza inshuro nyinshi ubu nararyakiriye mafu nkurikira haraka note Huyo mtu mmoja alisema Cristiano kumlipa muandikie kwenye WhatsApp kutumia 1 million $1 million. What the fuck? Nikareke kwiparatura kigira ngo gafise taille France ndabonye video yagize sinaenda bizikoma mugishije interview taille française Aravyiyemereye fise taille française mu Burundi nka wundi amwegera kubwiza eba nga mu Burundi nta wundi namba ndiyemera ndi mwiza niyibereho kweri. Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru cy'amakibaza arabisha bavuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tumetse bikora reka tumaze dukengurikira Imana hama dusubira dukingurira mu bwakunzi ba Bujahit TV. Aha rero ndi hehe novuga ndi mu nivuga hehe. Ni hehe iyi quartier. Iyi quartier bayita ndi mu Kajaga ndi kuri novuga ndi kuri ukabari kitwa novuga yuko naje kurondera wa musile Queen yiyemera kandi abikora neza cyane kandi yamakubwira yuko wewe ni mani kwenda mbele. Guys keep follow me. Jux urabona yuko ikirari ko kirahinduka turashaka kwinjira n'ingoga. Ni sawa ataba ndi Cristiana bite uyakwache iruka nonuo. Cristiana sasa bikwae uko bien. Guys we nibikiga man. Nda ku relax kweli. Hapo mbaki na handi hanu wote taringa. Uko na probleme. Ninapasha kuwa na probleme. Wako mwili wangu. Wako none waruzi ko twagiye uko sasa tunabiheba We peti yangu uko nafanya nini? Unamwona Cristiana bikwae kwanza. Sasa ule mwana nakimbia kule. Kwa wirutse. Ngoma situvugane basha. Ega jewe ibintu nk'ibi namaze kwimenyera telebake bitakinankanga. Sasa unataka nini? Nataka ni wewe tuongee na wewe Cristiana. Unashiba. Be amafimari hehe nibambone. Ari nga. Ya mafimari yaka. Nagomeze. Yo. Nuvuga yuko ni Cristiana turi kumwe kandi muragize imisi mubona ama video yiwe a trending amuri. Barawazimana. Ni problem. Yafaswe batakuzima. Sioni batumbani habatupatie bya kunywa. Classic fire kama hii. Yani mimi nashangara vraiment. Eba. Urindike kuja hanze Cristiano. Jewe ndindire kungurira passport. Uze passport. Sasa nikakuzia passport tikio utaitoa. Wewe hamna problem, wewe uze tu passport. Passport ni ngapi? Havizonzi. Wewe kwanza unakuja hapa kufanya nini? Wamenye gute kutafuta Cristiana. Hicho kibazo singina kibaza ngo wamenye gute ko ndinga kwa sigenda umusitari urumva. Musile Queen yiyemera kandi afise ino. Musile Queen twubahane. Jesse ndo Musile Queen. Ziga video mugira ngo murabasile Queen biyemera none site. Izayi video. Tubona kuri YouTube. Mviriza basha. Guys tellement que bamaze kubitubaza inshuro nyinshi ubu nararyakiriye mafu. Nararyakiriye none ngirene. Mafu ni Musile Queen ni mafu. Umviriza. Jesse ndo Musile Queen. Tellement que mugabo bamaze kubimbaza inshuro nyinshi. Tellement que bamaze kubisigura nka sura bisigura inshuro nyinshi. Ubu unye narabirusha ndaryakiriye murakoze kuri impa ndaryakiriye mafu. Mafu ni Musile Queen nta kundi. Mbe hajya Cristiana ukora kazi gani kwanza wewe mu buzima busanzwe? Wose unaniyua. Ufise salon? Ufise salon ndo nkora entrepreneuria, okay? Yeah. Hama nkaba mvuge gute ndikorera utwanje basi ndi mu boss wiwanje. Boss lady. Kuta chocolate. Eba nivyo we nta problem. Nana sakosha hapo acha nikupatie usizemi gari nikusopa. Jumi nakogopaga. Ayo anabago. Reka sinda batuke mu Cyongereza. Tukari mu Anglais basi tusi. Bitch. Cristiana, kupenda sana siku hizo unanifurahisha abantu babasiga banterase cyane utuntu tume message gashira ku twi wawe. We ntaco nabone ntaco none gashangirene. Ni bya mdogo tuzosubihe. Hapana bizovana niyo umuyaga uzonjara urana nk'uyu muyaga nk'wari kuri Tanganyika ingene amavage azagira uko. Je nimba ndiko ndaza uko ari igihe umuyaga uzonjana mu bindi nkaza mu bindi nta ubizi no kubisengera dushimira Imana. Kujana bisigura yuko wo kurukira ahantu haraka noti canke nkurikira haraka noti. Ngenda kwanza kwa video ariko ragira nuvuga ukuvuga ati unaniomba namba unsabye nimero ama après umunyandikira gusa sa unidrage. Ile ni true story yao. Bite bitiki
ubwo mu bahungu bakomeye bameze neza mu mutwe bakwije bo bagushiramo wewe haze amwa twahuriye kuri cafe guru musaba nimero yanje wayisabye ngibe decor mu telefone yawe uzura amastati yanje cyane washa kuzura nyandikisha ngo bite salut ça va uri mu make ivyo nzansabye nimero ntushobora kwiorganiza ukandraga we umukobwa ameze nkanje ntushobora kwiorganiza ukandraga ukambira utujabo mviriza ndakubwira jewe video zose nkora ni ibintu biba vyabaye no soma niba vyabaye hariyo nibindi bitaba vyabaye mugabo nkiyumvira ko ari ibintu bisanzwe biba mu buzima voilà ndahejeje rero yego ni ibintu biba vyabaye mu buzima ari umuntu vyabaye ko canke hari umuntu uzi vyabaye ko ni umuntu vyabaye ko nzi umutipe barahuye umukobwa yari yamushimye none urumva acaguma mwandika ibintu vy'ububono salut ça va ivyo nibiye urumva rero umukobwa jewe numva ariko aridoga imbere yanjye umutipe jansavye nimero ngo ibiki mbona ko saviro ko naniangalia sio mayo peti yangu mnadashi atashitura sana leo sikushitura sio ni kuya kurelax hapa mimi sishituri leo sishituri mimi nabisema unaweza kama niko kuangalia ani sana kuna angalia huko ndani juu nilikuwa nimefungua kuna vitu vya kuangalia Cristiana uvuze ngo uyo ntabyo kuraba wowe hora umbona dendi gusa ngira ngo uramaze kumbona samedi jewe wewe samedi bumeze gute uzondondere samedi uzorondere kumbona samedi njya mukobwa umubona gute gamani ararenze ngo shaka nimero yawe wewe ivyo nubivuze sije nabivuze ngo shaka nimero yawe Mungu awabariki kuolewa ni siku gani ifo kwanza kuolewa ifo kwanza nijipange nikingali mdogo mimi niko na 12 ans ifo nijipange kwanza nipange nuwo muntu tuogirana mariage tumanze tuyipangane muga sino vraiment ntiyaragera nzobamenyesha tumenyesha mbe Cristiana yifuza ko mariage bizo bimeze gute mimi siyasema sitaki bayuwayi gusa mariage yanje kugira uzomenye ngene izomera nuko uzoba watumiwe tekana rero ni watumiwe uzobimenya Atira natumirwa nzobimenya bizoba bimeze gute ariko nacu reka ndavyimvira bizoba bimeze neza kuko Cristiana akunda ibintu biri class uko meruka no muri novuga muri salon yiwe de beauté yari meze neza cyane Dream Beauty Dream Beauty gute kwanza Dream Beauty unye ku bantu bose bakeneye bamaze imisi bambaza ibibazo byinshi Dream Beauty ubu turiko turimuka niteze kugurira ico bita Dream Spa yari Dream Beauty nzogira spa rero hazo barimo ibintu byinshi gusumba rero ikibanza nkeneye gukoreramwo nisho bakiriko barategura mu misi mike nzogira nuze ouverture officielle nzotumira ama media mwe ntaco muzoza kunwa no kurya Cristiana lakini unapendeza ndavye kunumeze kuno relax nganda vraiment je na ahantu nyene kweri nkunda kuza kwicara iyo shaka kugira inspiration canke ngomere kwiyumvira utuntu dutandukanye business atira uhitezeye kuca uhamagara abandi bakozi kuko amatwi adusumira amakuru turondera nuko abakozi bamusanze mukorana kijya gihe mbo bisa nuko contrat zaheze sinzi cyane ko warabirukanye sinzi uzoshuza hamagara abandi bakozi canke bon harabo nzogumana twara dukorana mugabo nzohamagara nabandi ko nzokenera abakozi batari bake nzokenera abakozi nka 12 izo bari kintu kinini ya cyane Cristiana kumbereje sase kubaza kandi ndo umukozi wa byari twarageranye ikiganiro cyambwira yuko ngo mwatandukanye na amafaranga wamuhemvye mbo ni Queen Diva twarageranye ikiganiro cyavuga yuko tigeze umuhemba Cristiana sinzi ko ayo makuru ubu yazi cyangwa ko ari bimeze gutyo nguli mzulumu huyo mtu ufuko naenda umchukue umwambia niandike ku WhatsApp afika nakuya sasa hivi nimtumie dimikashi 100 milioni wewe nani anasema mimi sikumuhemba ni nani huyo anataka kuniaibisha kama namba ya marori ya desa kwanza kwanza marori yenyewe yako na espace marori ngana na ya komanda Huyo mtu mmoja alisema Cristiana kumlipa muandikie kwenye WhatsApp kutumia $1 million. $1 million. What the fuck? Hela ndogo sana. $1 million c'est quoi? Petit problème. Kitu kidogo sana. We ntacho. Ati rero ivyo bavuze rero sivyo rero Cristiana. Ivyo sivyo vraiment barambeshera. Barambeshera pepe. Yaravuze ati jewe ni yampemvye ngo kwanza n'amezi abiri ngo wamuhemba 50,000 ngo nwamuhemvye seka amezi abiseke sana nka 50,000 no kono bora 50,000 kweli huo alikuwa anataka kuniaibisha tu sino kunikamata mubaya sino huyo vraiment petit problème huyo mbere uonzo ndamurondera no musi ndamurungikira 1 million
sawa tujya ku video kagira kabiri ari kumwe na Mokenzi uvuga ati misi itakula ngo ndahazi navuye muhira mpaze unajifanyisha byatari bire biti birakuwaga kweli reka dufungure sivyo cyo mugana nabi wariye je nariye muhira mushonje none gerageza ufungure gato basi gerageza ukagiye nari nabi hamfuye kurya sinda kugabira je nari nabi urisuye yo kudashonje oya nukuyu wefa kugerageza ntaco basi ndiko ndagerageza mugana nari nabi sawa iyi ni nyama none nari uko pfa kurya birabaho cyane kandi rero nshizweyo mpanura n'abakobwa ibi bintu mugenda mwigira babatumiye bakabahamagara mugaca mugenda kugira umuhungu ntakubone kuruwa desa kumbe nja isha gupiga kufa maze nk'imisi birutaji wanyu hamugaca ushikaje ngo nari what the fuck ako kantu what the fuck maze imisi ndakavuga rero ni problem ugasugenda ngaho gaca wigira umengo ntingungu nariye kandi ubotariye bamuvugisha ukuri ko mutariye mukajya nyene mukajya mukuzuzinda niyo mpamvu rashaka kugira harimo na message abumva batumva nawe shahuri yabo barimenya batajijwe Christiana ni nk'uko nshanje ndakubaza kandi umuntu yumvise yuko wewe utashobora kwikawusha udashobora kwishwa n'inzara ubona injya umuntu acha gutahura kundi kuntu Christiana jewe iga video si kuvuga ko ari komeze nashatse kwereka abantu bameze kujya bariyizi kandi nibo benshi je si kujya meze mbere n'injya zaranani ayo marinette ni problem ona ko nyana fika afanye zoom kwanza fanya zoom waangalie marinette ko nyana fika ona ndio marinette gani sio marinette ya macho ya mulomo yanataka mulomo na sio marinette ni marinette sio marinette Christiana rero ko muri shengero ryaje Mingwara sha imbazi kindi kibazo wangu bazi kindi kibazo weresha shabuzinyisha bazi kindi kibazo kwa je n'Imana dufitaniye relation nini gose simakanda ndavuge ngano sanga nanarize ona Christiana bako banasema mu masiku ngo baramukiwa ko naolewa kwa miaka kidogo ubona ko ari vyiza canke ubona yuko baja kuberaga bon jewe nk'ivyo sinzi ngene no bivuga gusa ubintu by'urukundo nta muntu yovyinjiramo ubu unyensigaye mbona abakobwa bagira mariage ari entre 20 na 25 umengo 25-24 tumaze kukwiza 25 utangura kurira utangwa kujura je mu maeglise kugira urabe ko ataho gushima utangwa kujura je muri korani sasa rero mbwa rero je nibaza yuko ivyo bintu vyose bivana n'intumbero umuntu abayahaye ubuzima bwiwe nka jewe nimba mbona ko nzogira mariage ku myaka 40 ingahe umuntu wese arafise ukuntu yapanga ubuzima bwiwe mugabo kukuntu turiko turabona abakobwa bakiri bato bagira ni nkuko kunyene bagira mariage niko ama divorce asigaye yarabaye menshi kwera abantu baje mu bintu batazi mariage si kintu fa kwitereramo nkugiye muri piscine mariage ni kintu wigira utegezo kwije ko nzuri mature udivyo ugiyemo rero uku rero bagira mariage ari kwinshi niko ama divorce yabaye menshi yego kweli kumbere niki yohanura ujya muntu wese wa mukobwa baguma yiteze byo wamuzaniye ujya dashaka gukora wewe turumva yuko wagiye mu bya business niki ko umanura kugira ngo aje muri yo monde yo gukora cyane bo ikintu no hanura abakobwa sio tuba barundi kazi abasister biwanje b'abarundi kazi nuko twese ntawuzi kazoza ka buri wese nta muntu umwe zikazoza kiwe kazoza ku muntu kari mu maboko yiwe niko bama bavuga abantu mu gihe wewe misi yose uri umukobwa mvuga abakobwa bahungu siniko ndavuga mu gihe uri umukobwa uzi ko misi yose uzuravyuka mu gatondo uryama urindiriye yuko hari umutipa azogushima aza kuguha amafaranga uzokwama muri ivyo nyene nago ndabenshi ko bahungu baciye ubwenge ubu ntibakiraba umukobwa ataco yimariye uwo bahungu basigaye bakurikira abakobwa bagifise ikintu basibimariye umukobwa atazokwama mugoza ikintu cose misi yose kuko ego abakobwa turamashugwe ifo ko mutwaroza ifo arroser urumva mugabo même si umukobwa utegereza kwitunganiriza future yiwawe
nano namwe vyanditse ko ari obligatoire kugira mariage ushobora kutagira mariage simvuze ko mutagira mariage ushobora kutagira mariage mugabo ukaba ufise ikintu witeje imbere twama tubona abakobwa baba boss lady benshi cyane ata mariage bageze mugabo bafise amafaranga rero nta kintu kibuza byose no gushaka kwiwawe na courage yiwawe n'ukuntu baba wapanze ubuzima bw'iwawe rero duhagurukane niyo nka tuvyura imizi n'ibisusu byacu tubakure mu bitanda tuje gukora kandi bizogenda neza keshi mu gihe hamwe bizogenda neza bizogenda neza kweri surtout dushigikiraniye twese tugashigikirana kumbere nashambaza ikibazo ngisa nk'icyanyuma kumbere ni giki nuruwe ruhara wowe ufise mu guteza imbere igihugu cy'u Burundi ufise inuvuga uruhara rwayo guteza imbere igihugu cy'u Burundi nka jewe nk'umujeune nkiri muto kandi nkifise inguvu kuko twebwe abajeni ikintu dusumba abatamba bo bafise sagesse ariko twe dufise inguvu kuko umutama arashobora kwiyumvira projet mugabo akabura ingene ayikora kubera ko yashaje mugabo wowe umujeni ubura amafaranga mugabo ukaba ufise ibyumviro kandi ufise inguvu rero nka jewe nka Christiana aho ngeze sinovuga ko hari ikintu kinini gose ndakora kugira uburundi bwanje ndabuduze mugabo aho ngeze ndiyemeje yuko hari nzokora ibishoboka byose kugira igihugu cy'uwanje aho nzoja hose bazovuga tugira ni Christiana kandi uge anya hari ikintu tumuzi ko mu Burundi canke aho nzogira ni nkuko je nashobora kugira ama video yanje niko nashobora kuyagira mu gifaransa nzozigira mu gifaransa rimwe mugabo kenshi ndazigira mu kirundi kubera nundi muntu azomenya kirimi c'ikirundi n'atazoba kizi n'aba diaspora batubona même chose donc c'est ça en fait benshi baravuga yuko ngo ugira buziga video ngo kubera kwidandaza uronka abagabo bo hanze ngo ngira video kubera ni dandaza hama bimariri ivyo nca nibaza Christiana none basha je ndabaza ikintu kimwe kwiki en fait je nk'ivyo bijambo nk'ivyo si ntaco biba bikimbye ko abantu baravuga ibintu byinshi kandi umuntu uzomubuza kuvuga umuntu mubujije kuvuga ni nkuko no kubwira ati reka kurya ahubwo rero ikintu ndabemereye ni kimwe ngiye kubaha misi yose topic shashi tuma muguma mumvuga muzoshake muvuga ko nja mukuzimu shauri yenu watajicuwa Christiana nivyo yivugiye muzoguma muvuga byo mushaka ni Lagomeze ni novuga ni kwindi iva twaragiranye kigana avuze yuko ngo amafaranga wewe naho twabivuganye bwa mbere ko aravuga yuko arabisubiramo akabwira ati je amafaranga je ampemba bise nuko ari nizulumu nilizimuhebea sasa sizi ko ari ikintu wokongera ko Lagomeze okay je musanze singunda kuvugana n'abantu dasangiye level cyo ni cyambere nitungana kaya kana nakana sinovuga ngo nagakuye ngo ibiki kaje n'umuntu yanakanzaniye ngo ndagahakaze nta mahera ndamufitiye kaje gukora n'amahera nagahemba hamwe no yavuga ngana n'abantu boce batwenga kuko sinshaka no kumufata nabi ngo 50000 sina 50000 ayo ni menshi gose none ndamufashe nabi reka rero ndavyihoze ko umva yazimpebe ntaco nawe mubwire yibandaniza ubuzima ko jewe sinshobora kwishura nk'umuntu nk'uyo franchement no ndiko ndimanura no ndiko nditesha agaciro ariko wambwiye yuko ngo ndamubwira zo kwandikira umurunkire 1 million umvi akora ivyo ashaka jewe sinshobora nk'umuntu nk'uyo reka sinari namubonye nawe umuhejeje kumunyereka sinari namubonye sinari namumenye ko ari uyu ariko wamumenye ego nakamenye ndakazi kahora koza amaguru abantu wanje mugabo umviriza nta nakimwe nikareke kwiparatura kigira ngo gafise taille française ndabonye video yagize sinari ndabizi ko mamugishije interview taille française Aravyiyemereye fise taille française ivyo ni wiwe kandi vraiment je nza nga mu Burundi nta wundi amwegera kubwiza eba nga mu Burundi nta wundi namba Aravyiyemereye ndi mwiza niyibereho kweri bebe ya frango nucumengo ucude bukigukuna oya sindebukiwe ni kubera uri kuramanura level vraiment no kuza kumbaza ngira nishure abantu nkabo vraiment kubera yari umukozi wawe Christiana none umukozi wanje bisigura ko est-ce que je suis obligé kumwishura none kurumva yabivuze muri interview bisigura ko yaragafise ku mutima naravumye rero sawa mwe nta problem sirikaho ni bya ukweli ibireka ko ndakubaje ikintu what the fuck bizi inyota sasa wewe una franga none ishakoshi anagomba kutoa franga tuserize yiko nazo fyonda ngaha wumva hakuna vitu finya tubeni banamu finya usikie reka ni bikwembe unatora ulikiana kikwembe huko ndani kifika kwenu au kotexe
kitu hapo naongea tu tuende ndofu nalipa franga sio tu franga ziko naze kadusozere kiganiro cyacu bakunzi ba Bujahit TV kumwe na Christiana we yasezere yahejeje Christiana twagereje kumbaza ibibazo byinshi cyane nkuko nyene mwamusaba ko tumubaza nyene bya bindi nyene hama tuzosubira rero inshallah imara bikunze on the mic yari Beni byanze kamera yari inde Juma Jux professional ko bikora neza cyane ntibagire kugira subscribe bye Christiana muranyangari